ibi bigori twadandaza barabitwaka, imbabura barazimena. Kubera ubuzima ko bwari bwanze bica biba ngombwa yuko umwana avaho akagenda gushakisha ubuzima. Donc ubu ari mu yindi ntara ari hehe? Yaronse umuntu ashobora kumutwara muri Kongo kugira abe umuyede, ubu ntiyari. Donc umuyede muri bijya by'amafundi Byo kubaka. Okay, mpore mama. Okay, yes. Reka tubaramutse cyane, tubaye nikaze cyane. Ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Je niyo ndishanyuma nkuko mubyumva. Okay, ndakeka murabona umumama nibaza ko abariko baradukurikira mushobora kubona neza umuntu basa nimba mwaragiye muradukurikirana. Hari umwigeme yitwa Sheila yigeze kwitoza mu igano rya Miss hari 2021 mu ntara ya Muyinga. Mwarayibonye cyane kubaravye kiriya kiganiro cyarabakoze ko uyu munsi niwe narinje kuraba. Gatuswe tuyage ariko sanze mama ni impore. Ako murengira ngo muramuse n'abariko baradukurikira. Okay, je naheruka ngaha hari umwigeme wawe Sheila bimeze gute mama? Sheila ntawe uhari kubera ko twarakomeje twaragize ibibazo kubera ko aho twahora tudandariza ibigori baratubujije. Muduza akaje gatoya. Aho twahora tudandariza ibigori baratubujije ko bitemerewe ko tuhadandariza kujya RNE. No kuvuga iri riduga ibugarama. Yego. Baratubuza ko dushobora kuhadandariza. Hanyuma ibi bigori twadandaza barabitwaka, imbabura barazimena. Kubera ubuzima ko bwari bwanze bica biba ngombwa yuko umwana avaho akagenda gushakisha ubuzima. Donc ubu ari mu yindi ntara ari hehe? Yaronse umuntu ashobora kumutwara muri Kongo kugira abe umuyede, ubu ntiyari. Donc umuyede muri bijya by'amafundi. Byo kubaka. Okay, mpore mama. None iruhande y'ivyo yuko agiye mbega nawe ico gihe mwari mukidandazanya ibigori? Yego twaradandazanya nawe nyene ibigori twaradandazanya hamwe. Ngabo kubera ko bamaze kutwirukana akabona ko banamfunze kubera ukuntu abona ati mama ubuzima buranse, arabona yuko n'inzu barimo baratusohora mu nzu nta mafaranga twari dufise yo kurya ko ejo gihe nta mafaranga twari tukironka yo kurya. Umwana avuga ati Jesse nagomba muri impande ya mama reka jiwe kubera nkifise amagara kubera sanzwe ngwaye hasi nta magara. Wowe urwaye hasi? Nta magara nkunda kuba kenshi bikunda kwanga ko ashobora guhema kugira cyangwa ati reka nje kurondera ashobore gukora akazi k'ingufu kuwe navyo ushobora ubona kugenda uko. None ko Sheila aho twakora ikiganiro naheruka yiga ishuri no kuvuga yaciye ariheba? Yararihebye kubera ko ukuntu nta buryo twari kuronka ko dushobora kubandanya ndamwigisha ndetse yiga yemera kubiheba. Kiya gihe yarigeze kumbwira yuko yari yaronse umuntu amufata umugongo nyine aramurihisha ishuri mugabo akenshi nuko yaca ava ku ishuri ataronka icyo afungura ejo ngaca atangura kwibaza neti none nzosubirayo. Okay, none ubu ngaha muhira mama we warasigaye ko umwana wawe yaragiye muri make mama Sheila ubaye gute? Ndimba ngaha ariko nyene kubera ko sifise ubu nta kintu mfise nkora kubera uko kuntu byose babinyatse simidandaza amafaranga mfise n'utuntu ari mfise nyene twaragiye nyene ubu ndaho nyene muhira ndicaye ndose umpa ikijumbu avuga ati mana urakoze fungura. Donc ubu nta kantu na kamwe ugira gafuma kinjiza n'amajana 5? Nuko nta buryo mfise. Nuko nivyo vyikotse ibigori byarahagaze. Byarahagaze ntibakitwemera ko dushobora kubakereza ibigori kubera nabonye ko maze gufungwa nkamara iminsi 4 singira ubundaba singira ubugiriki biba ngombwa nyene ko ndabihagarika ko nta nukunde ko ntabyo ntandi mafaranga nari mfise. None ubu kotsa ibigori byosubira gushoboka ko kubikora?
dufate nimba ari byo wari umenyereye muri iyi minsi. ubu ntibigikunda kubera barabibuza ko kibujije kosa ibigori ku mabarabara. Kandi birashoboka ko utabishyize ku ibarabara ntihoro nk'abakiriya. nta handi wobishyira no ko biba ari ku ibarabara aho abantu barengana ari benshi. umuntu aronse ukundi yoca ahindura utundi tuntu yokora nimba ari kudandaza itomati ikindi ibintu nk'ibyo cyangwa uturengarenga ubu n'umuntu aronse uburyo. none mbeho uburyo bw'ibyo mbega ni bwinshi ndazi. Zizi mama jyaho naheruka ngaha nasanze umukobwa wawe yari mwiza twenziga yemwe ariko igihe cyose yahorana amaganya ngo usanga agumarira kenshi wowe bihora bigushikira ukirengagiza nyine ibibazo ugasanga waryohewe. arashika nyine igihe ukirengagiza mugabo hari igihe byanka ukajya mu nda nyine ukarira wibaza ati kubera iki jewe ubuzima mbayeho uku turashika nyine bikanka ukarira. rero hari igihe tuba turi kumwe twese mu nzu tukarira mugabo twarira ariko we harashika igihe je nkarira kubera uko nababonye mugabo nagashika akambara ati mama reka kureka twikomeze reka ahubwo nawe mfasha kugira sishobore kurira nawe ndi n'uri kumbonye uri murarira nanje ndarira. bivuze ko wowe urizera we yasharira kuko nashobora kumara twese tukarira twese kubera ibibazo twabona tuba turi. Okay, ariko mama ndabizi ibibazo birahari kandi ariko ko biri kose uratahura ko Imana igukunda uko biri kose cyane ndabitahura kubera ko yatabiye Imana nyine kugira umunsi simba ndahari ndabitahura. mbo nimba bitari banga iyi nzu yawe nabonye ngahanye sinzi mbega harimo agashambure indani. donc nk'iyo uyipanza ngahe nimba bitari banga tu amafaranga ziratsinda nyine okay none hari umuntu mama yakurikiye kiriya kiganiro twakoranye na Sheila mbo byaramukoze ku mutima kandi baza ko hari ikiganiro cyakoze ku mutima benshi. araheza arambwira ngo ndabazaniye akantu gatoya ko kubatera intege. murakoze cyane. Okay. kandi Imana mubwire ati Imana ikongerereza umugisha ukomeze kuronsa ibyo utanga n'ibyo usigara. Okay, ni jambo ni juste nk'iyaba byashoboka yuko ibyo bigori mushobora mwabibandanya ariko bitarashoboka basi murabe mupfume mushinga akameza ko tununa dukeya kuko muje biragoye mama. Niko ni byiza ko turatekereza guca turondera icyo twokora kugira ngo turabe ko ubuzima buba buragiye imbere gato. Okay, uko biri kose ngira ngo mama nubwo ibibazo biba bihari umuntu aragira icyifuzo n'ibyizigiro by'ejo hazoza ku buzima buzaba bwiza. Mbega hari nk'akantu k'akagambi ubona ati okay je nk'Imana impaye amafaranga ndabona ntoca ngira ibi je nk'Imana impaye nk'udufaranga nugira nudandaza hanyuma nkaraba ko nanjye nuronka aho nshyira umusaya. donc ibintu byo kudandaza nubwo ngira ngo tigeze ronka umutahe fadika bishobora kuba ari ibintu ukunda cyane. niko ari byo sanzwe menyereye. Okay mama reka je no bananye ndagutera ibyizigiro kumvisha ko ubuzima buhinduka. aba bubona batwenga barigeze kuba igihe kimwe badatwenga kandi uracabuga cyane yandi. sivyo none Sheila hari akanimero ka telefone muduha tukazomuramutsa tukazomuvugisha. yaraguze telefone kiriya gihe nibuka ata telefone yari afise. Sheila nta telefone afise. N'ubu nta telefone afise. none mbo wewe mugamuhora muyaga boyo nshaka uyundi muntu hari igihe ndamuronka cyangwa sindamuronka ariko mva ko nshaka uyundi muntu nkarinda kumurondera umva bari kumwe niwe nshaka. Okay, ariko uko biri kose iyo nimero naje urashobora kuyimpa y'uwo muntu ngira ngo turashobora kumucako tukazumuramutsa cyangwa tukaganira sinzi mu gihe umwe cyangwa wundi.
Okay, hama ikindi naco mbega wewe nabonye umengo urafise agatelefone gatoya. Ndagafise gatoya. Okay. Nibaza ko iyo nimero muraza kuyiduha ku bazokumva ari ikintu kanaka boterera kumbure baze bayiceko direct. Okay. Mama, ndagushimira cyane. Murakoze namwe cyane. Okay.